Nimuhoranire umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe n'Amatayo Mweranda. Muri iyo minsi abafarisayo ngo bumve ko abasadusayo bajongorotse barakorana. Araheza umwe muri bo aramubaza ngo amugeze ati, mwigisha, mu mabwirizwa irisumba ayandi nirihe? Yesu nawe aramwishura ati, urakunda Imana yawe n'umushaha wawe wose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ngiryo ibwirizwa risumba ayandi yose, rikongera rikaba ari rya mbere muri yo. N'irya kabiri rimeze nk'iryo nyene, ngo urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyene. Amabwirizwa uko ari abiri niyo shimikiro y'ayandi yose, n'inyigisho z'abahanuzi niyo zishimikiyeko. Dushimagize iyo nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana murumvise yuko agarutse cyane ku ibwirizwa ry'urukundo, ariko nogira nti akatwereka urwo rukundo muri rusange. Uko twumvise Yesu abisiguriye uyu mwanditsi, mugabo kandi urukundo ruragutse rwose, rufite imfuruka nyinshi. Aha tugaca twumva mu gisomwa ca mbere na cane cane ifuruka imwe y'urukundo, aho twumvise uyu Ruti yihambirira kuri Nawomi canke Noemi kugira ngo babandanye basangira urugendo rw'ubuzima. Tuza kubigarukako. Tubanze tugaruke gatonya uku kuntu Yesu yishuye uyu mwanditsi. Mwumvise yuko ari uwaje kumubaza umwanditsi, umwigisha, yaranonosoye iby'amategeko. Mugabo batubwire ko Abayahudi bari bafite amategeko menshi cyane, ku buryo bw'uko n'aba byitwara abahinga bayo hagera igihe bagacanganyikirwa, bakibaza bati none muri ayo yose n'irihe rihambaye? Tugire Kristo. Ico kibazo ni ikibazo ciza. Mu buzima duca mu bintu byinshi, biturondera, ibintu byinshi bituresha, ibintu byinshi bitwosha, ibintu byinshi. Hari ikibazo nyamukuru cama gituma tugarukana ibintu ho, nico kibazo cyo kwibaza tuti none kuri jewe igihambaye nikiye imbere y'Imana? Koko ivyo byose tubamo, tubasigurira amajambo y'Imana menshi, murayumva menshi, ngira ngo ayo n'abahakwa no kugwara mu nda kubera kurya amajambo y'Imana menshi, ibyo bita constipation mu Gifaransa. Gasanga heza kuyumviriza ngaha, agaca agenda. Uyu munsi hariho abantu babigisha amajambo y'Imana baharawe, kwambaye ahaga, akagenda kwanda kumviriza, akagenda kwakanguka kumviriza, akagenda kuri Facebook Radio Maria kumviriza. Umuntu akibaza ati none ivyo byose numvise, ikintu nyamukuru nkuyemo niki? Ni igiki kigiye gusigara? N'abigisha baratwigisha bakagira bati burya abanyeshuri ubwenge si ukugumya ibyo tubabwiye byose. Ubwenge mbere ngo nibijya bisigara igihe ibyo mwigisha yakwigishije byose wavyibagiye, hakagira agasigara. Mugabo urumva kugira ngo hagira agasigara kanini nuko wararose byinshi bizima, byinshi by'akanovera. Ni vyiza yuko hagira igihe umuntu mu buzima akibaza ikibazo ati none igihambaye ni igiki? Ibi byose tubamo by'inyigisho, by'amasakramentu, by'ugusenga, bya evangelisation, by'ibiki byose by'ubuzima bwa misi yose, igihambaye ni igiki mu buzima bw'abantu? Yesu arumva yuko mwaje ikibazo gikomeye, ntiyiriwe aranamubaza inzira yaje kweza, ariko umubaza ikibazo aho akabishiza ikindi kibazo.
uburyo bwiza bubwira ati oya reka gusa n'uronderera inyishu kure yawe usanga iri muri wewe. Yesu agaca amubwira ati nta rindi bwirizwa risumba ayandi yose ashingiye ko nogira nti riri no mu yandi yose, riri transversal mu gifaransa niko bavuga ngo riri transversal, rica mu mabwirizwa yose, niryo rituma n'ayandi mabwirizwa yose agira akanovera. Urubaha abavyeyi n'abagukurira kubera urukundo rw'Imana. N'ubundi buryo bwo gukunda Imana mu gusonera abavyeyi bawe canke abandi bose muhura ku nzira. Uriyama kwiba, kubesha, gusama kubera urukundo ukunda Imana, kutabigira kubera gutinya ibihano, kuko ibihano vy'Imana canke ibihano by'ubuzima mu bantu canke ivyabo, mugabo kabigira ugira uti oya kubera urukundo ukunda Imana. Urukundo rw'Imana ruca rugira irindi zina bivanye n'ingene rwinjiye rero muri bimwe by'ubuzima bwacu bwa misi yose. Urukundo rumanutse uri imbere y'ibintu by'abandi ukanka kubinyonorako, kuvyiba, kuko ukunda Imana. Urukundo rwakwereka uwundi muntu mwiza, umusore mwiza, umwigeme mwiza, canke umugabo mwiza, canke umugore mwiza, ukiyamya ivyifuzo vyo vy'ubusambanyi ukagira uti kubera urukundo nkunda Yesu, kubera nkunda ubwenegihugu bwa Yesu muri jewe. N'ubundi buryo bwo gukunda Imana. Urukundo rumanutse mu bihe vy'ivyago rugacika ukwiyumanganya, rwashika hagati yanyu mu gihe mutumvikana muri iki canke kiriya, hagushira mu makofi canke mu migere canke mu kuvugana nabi, mu gutukana, mu guterana amajambo akomeretsanya, rugacika ukwihangana, ukwirengera. Ruri muri vyose, rutwaye ubuzima bwacu bwose. Nuru rero twumvise Yesu ariko abwira uyu mwanditsi kugira ngo natwe bigaruke bidutere ikibazo. Ubwo nimba narabaye patiri nuko nkunda Yesu, aho turatubaza tuti kubera iki ugomba kuba patiri, kigomba guhindisha nanje imodoka nziza nk'ijya nabonye ya patiri mukuru canke ya musenyeri. Ico nico kikuze umunsi wayibuze bizoca bigenda gute? Ucubadisha kamaze uti kubera iki wubakanye na naka cyangwa ushaka kubakana na naka, ngo ni mwiza, ngo afise amaguru, hamwe bo mugonga kukavunika bizoca bigenda gute? Ukabona yuko umenga umuntu ashimiye ahantu ibintu bidakomeye byomuha imvo itigera ihera, imwe kujabutsa ukumva uti narashifatiyeho, kumva uti kubera ivyo vyose abo bose ivyo byose twabigawe n'urukundo rw'Imana, ndabirengera bikanyibutsa umwe bizana nako, akaba ariwe ndondera kuza ndabona nshingira ko muri ivyo vyose. Ariko tuvugana ukuri kose, ntidushobora abantu gukunda nk'abamarayika, turacakunda nk'abantu baca mu bintu bigoye, bakigeragezwa n'ivyaha, baba mw'isi ngo amashetani yasenyuriwemo, aza ararondera rero ingene akomeretsa urwo rukundo, aza ariba urwo rukundo. Ukabona abantu ntibagikundana, bahamiye ivyo bakuranako, ntibahahamiye kwiheberanira, kwitangiranira mu rukundo. Ukabona ingene rugenda rurahera. N'abakristu ukabona yuko bibagora kumva ingene bo rugendera, ntigoroshe, kuko urukundo mu buzima bw'abantu ruca rucika ukwitanga, ukwiheba, ukwiyibagira mbere ishusho yabo, ikone yabo, profile yabo. Murakunda amaprofile, amaikone kubera ibintu vy'utumatumanako amakuru muri iki gihe. Profile na ikone yabo murayibona ku musaraba,
hajya mwambara imisaraba, murumva yuko muba mugize muti nambaye ikimenyetso kiguma kinyibutsa yuko nahisemo kubaho ndi umuntu yimenyereza, aguma agerageza kwitanga nk'urya yanyitangiye. Ico bivuga kumanika umusaraba mu nzu ntimumarike kugira ngo mwirukane amashetani ubwa mbere, mugabo ubwa mbere wibutse uti mwebwe muri abantu mwashizweko signature y'urukundo, kwiheberanira. Wumva bikunaniye kwihebera umugabo wawe ukarangamiza umusaraba, wumva umwe ugomba kumubera agapipiri kababa, rangamiza umusaraba. Niba bikunaniye kumva uciyumva nk'umugore wawe, rangamiza umusaraba. Ibyo nibyo bica byirukana rero amashetani. Si uko amashetani ngo washize umusaraba mu cyumba canke ku mwambo ngo ace yiruka. Yirukanwa n'ingingo iri muri uyo musaraba, ahandi ho yabaye nk'igiheko. Iyo ngingo nziza imota ubwiza n'ububasha bw'Imana nivyo biheza bikayirukana. Turumvise ingene rero ngaha ijambo ry'Imana uyu munsi riduha indi furuka y'urukundo, ingene uyu Ruti yihambiririye kuri Naomi, kuko mwumvise ibi byose iyo bizanana muri gihe hari hateye inzara. Hanyuma uyu Elimeleki n'umukenyezi wiwe Naomi bahungira muri za Moabi. Hanyuma Elimeleki arapfa, asiga rero Naomi canke Noemi, amusigarana abahungu babiri, baca bubakana n'abanyamoabikazi twumvise, Orpa hamwe na Ruti. Nyuma abahungu ba Naomi barapfa, muri ibyago byamuciyeko. Aca asigarana n'abakazana biwe, barabana neza, bose barakundana by'ukuri. Uru rukundo turusabire cyane aba bantu kenshi ntibakunze guhuza mu muryango. N'abakristu kabana byanse nibiki mwararotswe, ikabananira. N'abandi mugabo ubona ko babishobora, ukabona koko by'ukuri ko urukundo rw'Imana rwamanutse muri bo, bakanywana. Ku buryo bw'uko rero Naomi agombye gusubira iwabo, bamwihambira ko bakagira bati twarabaye umuryango umwe. Baramubereye ko inshuti zishika muri ayo mahanga, nawe harageze ko asubira iwabo. Arabasaba ati oya ntibikunda, nimugume iwanyu kuko jewe ndasubiye hariya, Imana yarandekuriye ku ibyago, ndagiye. Namwe nimugume hiyo, muracari bato, ari naho musubira kuronka abandi bagabo mukagira ubuzima bwanyu. Ariko Ruti agira toya, narumvise yuko wewe wabaye inshuti y'umutima wanje, Imana yawe izoba Imana yanje, iyo uzoja niyo nzoja. Yamaja muhora muririmbira abageni nahava. Mwari mubizi? Mwari muzi umuntu akarimba umuntu yahinguye yakuye mu bwenge bwiwe, yayakuye. Turafise n'ikiganiro kuri Radio Maria kivuga uburyo kubaka Kristo, kenshi cyitwa gutya nyene, iyo uzoja niyo nzoja. Urwo rukundo ruza kumwe Pawulo agira ati ntiruhera, rwaje hagati ya Noemi hamwe na Ruti, ruzovamo umugisha ukomeye cyane. Urukundo ukunda uwundi rurateba rukavamo umugisha ukomeye cyane iyo ari ugukuri. Murazi icyo rwavuyemo umugisha? Nibwo twaronsemo sekuru wa Dawudi, kuko mu nyuma tuzobyumva ejo ingene byabandanije gushikaho Ruti yibaruka Obedi, ariwe sekuru wa Dawudi, ko Obedi yabyaye Yese, Yese ariwe se wa Dawudi. Bigaca bibandanya kuzoshika kuri Yesu Kristo. Nawe uravye neza, kubera urukundo rw'Imana rwashimye yuko uza muri ubu buzima, harageze igihe rurakurikirana, ruragukonekta kuri Yesu Kristo. Uri mu muryango wa Yesu kubw'ibatisi, ako ntimukibagire, muze murakagendera tugire Kristo.